Kaze kwihuro ryanyu Kabaza WebTV muri kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye ku munsi wa gatandatu itariki 9 Ruheshi kuva isaha 2 zo mu gitondo gushika isaha 2 n'igice tuzohurira hano kwihuriro ryanyu mu kiganiro shikiriza iciyumviro canke ubaze umunyapolitike aho tuzoturi kumwe n'umutumire wacu umushinga ntahe Pierre Celestin Ndikumana nawe akaba asanzwe arongoye umugwi w'abashinga amateka b'umugwi w'abigenga Amizero y'Abarundi. Mbega hari ikibazo umufitiye? Tuzotirwa turaganira kuri ya ngingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ingingo RCCB357 ingingo ivuga yuko ibirego uwo mugwi washikirije usaba yuko ibyavuye mu matora yo kwemeza ihinyanyugwa y'ibwirizwa nshingiro ko yofutwa, ariko iyo sentare nayo ikavuga yuko ayo matora yagenze neza kandi yuko ivyo uwo mugwi washikirije bitari bishemeye. Ku bafise rero Twitter basanzwe bakoresha Twitter barazoshobora kutwandikira ibibazo vyabo bakeneye yuko umutumire yishura bakoresheje akadirisha RCCB357. Ku bafise Facebook nawo nyene nuko bazotwandikira bakoresheje ako kajambo. Abakoresha WhatsApp bobo bazoshobora kuturungikira ikibazo kimwe ku munywanyi bakoresheje inimero basanzwe bamenyereye. Ico kibazo naco ntikize kirenze umunota umwe. Nuko rero turabashimiye kandi tuzosubira ku munsi wa gatandatu kuva isaha 2 zo mu gitondo amasaha y'Ibujumbura. Murakoze.